Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi bitandukanye. Benshi bisunze ibiriko biravugwa irya nino mu gihugu bivuye ku vyo bamwe n'abandi bita amatora n'ivyavuyemwo umwe mu masoko yacu akomeye yarayavuniye akagohe iki kimenyesha makuru cyacu natwe rero dushimye kutigungana ako kantu kuko tuzi ko hari benshi mu Barundi kogirira akamaro cyane abafise imishaha izirikana. Bamwe bati amatora yabaye yabashinga amateka ndetse nazo babakenguza amateka n'inkinamico. Ubundi iryo jambo inkinamico rikomoka mu Rwanda mu gihugu kibanye nizina bita agakino gaca ku nsamirizi yabo y'igihugu gashusha na ninde yaha iwacu. Iryo jambo ryamamaye rikoreshejwe na Hussein Rajab mu mwaka w'ibihumbi 2007 igihe yavuga ko ivyiswe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye Ingozi kwigenekerezo y'indwi ruhuhu mu mwaka w'ibihumbi 2007 rigamije gusambura inzego z'umugambwe yari inkinamico. Iryo koraniro ryiswe inkinamico kubera nkuru nziza yaryitiriye ubushake bw'abagumya banga ariko ari integuro ziwe bwite abikora yitwaje ikibanza cy'umukuru w'igihugu yari yicayemwo. Iryo jambo inkinamico ryamamariye rimwe n'irindi ryakoreshejwe cyane ico gihe irementanya aho nkuru nziza yategura ivyagirije aremeka kubo yipfuza kwikiza. Iryo soko ryacu rivuga ko kuva ku rugamba hamye ibigorana mu burongozi bw'umuhari ababijejwe bakabikosora indongozi itavyitwayemwo neza ikabogozwa. Avuga ko urugamba rutagwanywe mu gutana mu mitwe yakoreshejwe umuheto gusa ngo vyarashika umwansi agakoresha urwenge rwo guhuvya indongozi zimwe z'umuhari kugira zifata ingingo zisambura umuhari hakoreshejwe ubwenge bwinshi. Akarorero batanga bati mu ndongozi zikuru z'umuhari twagize harimwe bava mu ntara ya Bururi. Umwe mu bansi bakomeye umuhari wari ufise nawe yavuka i Bururi yarigeze gutega umutego w'ubwenge indongozi yavuka i Bururi amubwira ko ubutegetsi bw'igihugu bwiteguye kumwakira bakagiranirana amasezerano aho bazomuha ivyo ashaka kuko bava mu ntara imwe ya Bururi. Abandanye agira ati umwansi w'umuhari yeretse ndongozi y'umuhari ko kuba bava mu ntara imwe ataco batomwa kuko hari civugo c'akagwi kabavuka ntara baho cagira kiti agateka aho kamye. Aha bamwereka ko ico bagwanira atari ubwoko bw'abatutsi ahubwo bagwanira ko intara ya Bururi ariyo yoguma ku butegetsi bakagumana agateka bamye bafise kuva hatanguye kubaho Republika ya mbere y'u Burundi. Gutyo nawe nk'imvukira ya Bururi agahabwa igihugu vyoroshe cyane kugira intambara ihagarare. Kukijanye naho nk'uko ndongozi yari umuhutu uwo mwansi w'umuhari yamubwiye ko icivugo cabo ca kabiri kigira kiti umuhutu w'Ibururi asumba umututsi wo mu zindi ntara. Ivyo benshi mu Barundi bo mu bwoko bw'abatutsi baravyiboneye kuko ico gihe vyarakoreshejwe cyane aho batutsi batava Ibururi batahabwa agaciro kamwe n'abava Ibururi. Ya ndongozi maze kugwa muri uwo mutego abo bansi b'umuhari baci bamusaba ico nawe yokora kugira bamuhe ivyo bamwemereye. Baramweretse ko adashobora gufata uburongozi bw'umuhari bwose mu minwe ashobora kujana mu biganiro atabanje gukuramwo indongozi zimwe ziva mu zindi ntara akazica. Iyo ndongozi ngo nayo yaciye kwiragiza ibihuha mu ntagoheka ko ari indongozi runaka zahemutse zica zicirirwa igihano cyo gupfa. Benshi mu ndongozi ico gihe baragandaguwe. Amakuru amaze gushikira Hussein Rajab yo yari mu mahanga gusigurira amakungu intumbero y'urugamba rwa FDD kugira bawushigikire yaciye aza bwa nkuba abona guhagarika ubwo bwicanyi no kurekuza abari bagipfunzwe barindiriye kugandagurwa. Niho havuye icivugo kigira kiti ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Izo ntagoheka zagandaguye bunyamaswa bikozwe n'indongozi basangiye ubwoko zataye umurongo bakaba barashinguranywe iteka mu ntara ya Bubanza ahari cibutso kijanye n'ico civugo.
uwo mwansi yahubije indongozi z'umuhari zigatumuga umurongo murantunge. Uwo mwansi yahubije indongozi z'umuhari zigatuma umurongo ku rugamba, ntiyareza amaboko n'igihe CNDD-FDD ishikiye ubutegetsi. Yararondeye aho yomenera kugira ahungabanya umugambwe, niho yasanga rero bamwe mu bari begereye Petero Nkurunziza. Nkuko iyo ndongozi y'Ibururi yahenzwe bigakunda, niko na Nkurunziza yaguye mu mutego wabo bansi. Bamweretse ko niyikura ku burongozi bw'umugambwe burongowe na Hussein Rajab azocaro nkuko atwara igihugu n'umugambwe icarimwe kandi yorohewe, kuko kuguma akurikiza ivyahawe n'umugambwe kandi ari we yitwa ko ari nimero ya mbere mu gihugu bisa n'agasuzuguro. Nkurunziza amaze kwemera gufashanya n'abo bansi ngo b'umugambwe, yaragerageje gukura ko ubudahangarwa bw'umushinga amateka umukuru w'umugambwe Hussein Rajab. Amajwi ntiyakwira kuko abashinga amateka bashika 22 ba CNDD-FDD bari banse kumushigikira. Kubera rero umwansi w'umugambwe yashaka ko murantunge, kubera ko umwansi wa CNDD-FDD yashaka ko vyanka bikunda uwo mugambwe usambuka, yaciye atiza Nkurunziza amajwi y'abashinga amateka bo muri UPRONA na FRODEBU kugira kwiza amajwi yotuma akura ku budahangarwa umukuru w'umugambwe Hussein Rajab. Nkuko twigeze kubageza ko mu nkuru twabagejeje ko igihe ibara ryagwa indongozi y'umuhari gata umurongo ikagandagura intagoheka yari irongoye kubera ubukunzi bw'inda, yigejwe guhabwa ubutegetsi mu minwe, akaba ari Hussein Rajab nabo bari bari kumwe batabara abatari bwicwe nkuko nari mejeje kubivuga ruguru. Niko vyanye bigenda rero. Iyo hari ibigoranye mu muhari, igisure n'ijambo vya Hussein Rajab nizo zasubiza ibintu ku murongo. Umwansi wa CNDD-FDD n'abamufasha bari bamaze kumenya ko CNDD-FDD itagira Hussein Rajab iciba umusaraba ku Barundi, kuko adahari umwe wese yaca yigenza uko ashatse. Uwo mwansi wa CNDD-FDD ahatagirira umutima yemeye guheba Abarundi abagira ikimazi kugira ubutegetsi bwa Nkurunziza bubacure bufuni na buhoro, maze aca ahindukira asabe ba Barundi nyene bamushigikire bakure ko intwaro mbi ya CNDD-FDD yigize umutabazi wabo, batazi ko ari we ubwiwe yabashuhuriye ko Nkurunziza. Kubera uwo mwansi wa CNDD-FDD n'abamufasha bari bafitiye inzigo y'akazi kira Hussein Rajab na CNDD-FDD yiwe, nico gituma hakuvuga ko ari Nkurunziza ariko akora amarorerwa, bo bavuga ko ari CNDD-FDD yose kandi atawundi muti wayo kiretse kuyisenyura ikava ku butegetsi. Isoko ryacu yabajije ati, none ko bashatse gutandukanya Hussein Rajab na CNDD-FDD bakoresheje inguvu zose kandi bari babizi ko ari we yari inkingi yubahirizwa ry'amategeko muri CNDD-FDD, bari bibaza ko ingaruka z'ico caha bakoze zizokoroha. Abo nibo bakwegeye Abarundi mugabo ugasanga bari ko biriza mu bandi. Abarundi baheruka amatora meza mu mwaka w'2005. Ico gihe umugwi wigenga utegura amatora wahawe abagabo ataho begamiye, bategura urubuga rwo guhiganwa kuri bose mu bashaka kuja mu matora. Umugambwe CNDD-FDD wari ufise abagabo bubahiriza amategeko kandi biteguye gushira aho intahishize. Nico gituma abemeye amatora ateguwe neza atamanyanga rimwe. N'amatora impande zose zahiganywe zemeje ko yagenze neza. Eka n'amakungu yarakeje Abarundi ko berekanye ubutwari mu gutegura amatora meza. Tubibutse ko ari amatora umugambwe CNDD-FDD wari uhagarariwe na Hussein Rajab mu myamamazo, aho yafasha Nkurunziza kumumenyekanisha hirya no hino mu gihugu nkuko yari yarabikoze mu makungu. Benshi mu bakurikiriye hafi vy'imyamamazo ya CNDD-FDD n'amatora y'umwaka w'2005 baremeza ko intsinzi y'uwo mugambwe yabonetse ku butwari bwa Hussein Rajab, kuko yari afise amajambo yakoresha yaryohera amatwi akanyura n'imitima y'abamwumviriza. Arico gituma Abarundi bahisemwe kuhunda amajwi ico gihe. Nkurunziza rero ngo amaze gusambura umugambwe abifashijwemo n'abansi bayi ba CNDD-FDD, yisanze atoshobora gusubira gutegura amatora meza atabusumwa burimo ngo yatsinde, kuko ataca ari kuronka abwira Abarundi nyuma y'amarorerwa yari amaze gukora mu mugambwe wamureze no mu gihugu. Hako amaramara yahisemo gutanguza umugambi wo kwiba amajwi, kuko atari gutsinda atabifashijwemo na se wiwe wa politike nkuko yabimufashije no mu mwaka w'2005. Kuva mu mwaka w'2010 gushika umunsi umwaka w'2025, umugenzo wo kwiba amajwi wabaye nk'uwatsindaro muri CNDD-FDD nk'iragi ribi basigiwe. Iryo soko ryacu yavuze ko
mu birirwa baravuga ivy'amatora mabi ategurwa na CNDD-FDD harimo indyarya z'ukuri ko iyo badafasha Nkurunziza ngo atanguze umugambi wo guhonyanga amategeko ahereye mu mugambi wa Mureze aka kaga ko kwibwa amajwi abarundi ntako bari kubona. Ngizi ni ingaruka rero z'ivyo bakoze mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ngo kugira rero hasubire kubaho amatora meza bisabwa ko Hussein Rajab afata ingingo yo kugaruka ku rubuga rwa politike ku mugaragaro. Ivyo rero bizoca bituma abahora bitwara ubufyisi nabo bwebwe bashacoba ntibasubire kugira ivyo bajaba. Ngo kubw'ubutwari n'ubuhizi bwa Hussein Rajab bizotuma mu mugambwe yagarukanwa umuco kubahiriza amategeko no gusonera amabwiriza n'amategeko vy'igihugu. Ngo kubera Hussein Rajab ari umugabo akunda gukorera mu muco akaba tokwicara mu mugambwe wagirizwa kwiba amajwi kandi n'ubwa mbere yaroshikanye ku nsinzi atamajwi wivye ngazoca asaba ko ategurwa amatora meza abarundi bose babishaka kandi babishoboye bayajemwo atavyo guhora uca nkuri ibidafise umutwe n'amaguru kuko yari ingendo ngo Nkurunziza yo gukumira abo abona bo murusha amajwi. Iryo soko ryacu abandanya avuga ko ku bwa Hussein Rajab yifuza ko habaho amatora adakumira. Imigambwe yose na CNDD-FDD rimwo igabwa uburenganzira bungana ku rubuga gutyo ubutegetsi bukaja mu minwe y'uwo abarundi bizeye. Mu kurangiza iryo soko ryacu ryavuze riti ntawuzi ko ivyo vyuko CNDD-FDD ihagarariwe na Hussein Rajab mu matora bamwe bamwanka urunuka bovyemera kuko ico nico catumye bafasha Nkurunziza kugira amwigizeyo kuko batinya ko Rajab ari muri CNDD-FDD atowitsinda kuko imigambi yiwe myiza ku barundi yari gutuma abarundi baba batacumvira undi mugambwe ku rugero rwaho indi migambwe yari kwibagirwa bakisanga hasigaye havugwa umugambwe CNDD-FDD gusa. Nkuko babandanya babivuga ngo kugira rero abarundi basubira kubona amatora meza ni ngombwa CNDD-FDD isubire ihagarariwe n'abagabo bubahiriza amategeko. Mu gihe rero naho hakira abarundi bishari n'inzigo bumva ko Rajab na CNDD-FDD yiwe batosubira kuja ku rubuga rwa politike ngo nibategure imitima yo kuzokwama mu nkinamico yitirirwa amatora. Ngariko kandi harabita abanyamugambwe bibihwije bashobora kwenda bakavyina iyo nkinamico bayiterera insinzi. Ngabo nabo bazirikane ko ivyo biharuro vyitirirwa amajwi nubwo babona ari umuyoro bitagiye gutuma igitoro kiboneka, amafaranga mva makunga aboneka, umwavu uboneka, amakori yabera agabanuka canke ubuzima muri rusangi busubire koroha. Ngaho bukera umwe wese rero azosubira kurya ivyo yahorako ubuhanzwe azoguma yikoreye amaboko naho yoba yitwa ko yarayatsinze kuko ibiraruro vya seni ntibiba ramiza umwana azingamitswe na kigwaye nkuko bamwe mu bahanga mu vya politike babivuga. Akaba ari nayo mpamvu rero iri jambo inkinamico rikomoka mu Rwanda ari nk'izina bita agakino gaca ku nsamirizi yabo y'igihugu gashusha na ninde yahi iwacu bamwe bavyise bakavuga ko amatora yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 no kuvuga cyane bagahera ku yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020 yari ahuje hangana hagati y'abanyepolitike babiri nga mu gihugu cy'u Burundi harimo Agatorwasa ndetse na Varisito Ndayishimiye ingene yagenze ndetse kandi bakanabandanya bisunga ibiharuro vy'amatora yabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 bakabona ko n'ubundi ngo ari nkinamico yo mu matora. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko ngaha mu gihugu. Reka tubageze ko nibindi biriko biravugwa mu kindi gisata. Reka tubandanize mu gisata c'intwaro. Quartier ya Kigarama yo muri komine Ngozi yo mu ntara ya Butanyerera ni mu buraro kubw'igihugu yavyukiye mu mubabaro udasanzwe kwigenekerezo ya 10 mu Kakaro. Ikiziga c'umugabo yubatse akaba na se w'abana azwi ku izina rya Alex caratowe hafi y'ivomo rusangi. Uburyo yapfuyemwo bwatumye hibazwa ibibazo vyinshi. Amatohoza ari karaba ariko hikekwa bamwe mu rwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi benshi bita imbonerakure. Itorwa ry'ico kiziga ryarahungabanije abanyagihugu. Alex yararyamye hasi yatawe hafi y'ivuriro ryo muri quartier Kigarama. Hampande yiwe hari hashizwe umufuko w'ibiharage n'umuceri nk'uko mengo yoba yagerageje kwiba biranka. Ngo ni nkinamico ntiyari umusuma niko umwe mu banyagihugu avuga. Umukuru yo quartier Magnifique Niragira yemeza ko ico kiziga cazanywe muri iryo joro n'abantu batamenyekanye. Kubwiwe vyose vyerekana ko Alex yoba yariciwe ahandi akazanwa muri ico gice mu ntumbero yo guhuvya amatohoza.
umuhisi yarazwi kandi yubashwe. Uyu Alex ntiyari umusuma mu Kigarama, yadandaza umusenyi, yatunganya umusenyi usigara kuwava ku mazu yasambuwe. Ibikorwa vyiza vyatuma abeshaho umuryango wiwe. Yari umunyamwete, yubaha abantu, ntiyari akwiriye gupfa gutyo, bikavugwa n'umubanyi wiwe yagaragaje umubabaro. Urupfu rwiwe rwa giturumbuka rero rwateye umubabaro mwinshi abo mu muryango wiwe basanzwe bari mu bukene, bagasaba amatohoza yihuta kandi adahengamye. Amatohoza ya mbere, igipolisi cyavuze ko cyatanguje amatohoza. Umuntu umwe yarahagaritswe, yavuze ko yoba yari yagiye mu gisagara kugura ibirato, ariko inyishu ziwe zirimo ibidatomoye neza. Ariko abatari bake badoma urutoke kuri bamwe mu mbonerakure, akenshi bagirizwa amabi menshi mu bice byinshi by'igihugu, ariko nta cyemezo na kimwe cyerekana uruhara rwabo kiratangwa gushika ubu n'abarongozi. Akarere, iki kibazo cya Alex kivyuye uruhagarara rwibonekeza mu karere karangwamwo umutekano muke. Abanyagihugu benshi bumva ko bahebwe kubera ubukozi bw'ikibi buguma bwiyongera. Uti ntidushobora kubandanya tubaho mu bwoba atabutungane, ni kumwe mu banyakigarama yashikirije. Ikiziga c'umuhisi cyaciye kijanwa ku bitaro vy'akarere ka Ngozi. Harasabwe ko gipimwa kugira ngo hamenyekane icamwishe. Intwaro yemeza ko izotanga umuco muri ico kibazo. Muri Kigarama umubabaro ni wose, agashavu nako nyene karahari. Mu gihe ubutungane butarakora, urwikeko ruzoguma kuri ubwo bubisha. Biboneka ko uwo muntu yishwe ariko bigahishwa. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwe nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo bashikirwe nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.